Reka ndakwibarize kino kibazo. Uba warigeze kuvugana n'umukobwa mukaganira mugaseka ariko haciye iminsi mike agaca kwibagira? Canke mukavugana neza ku munsi wa mbere ariko ntasubire kukwandikira? Ibi ni ibintu bishikira abasore benshi cane, ariko ikibazo suko utari mwiza canke suko udafise amafaranga, ahubwo kibazo kenshi kiba nuko utazi ibibazo ushobora kubaza umukobwa, hama wamara kubaza ivyo bibazo uwo mukobwa agahora agutekereza. Kuko hari ibibazo bimwe bimwe bidasanzwe, iyo ubibajije umukobwa uzosanga uwo mukobwa aguma kwiyumvira, ukazosanga uwo mukobwa aguma kuzirikana, mbere warashaka uwo mukobwa akifuza ko mwokongera kuvugana nawe. Rero uyu munsi nuko ngiye kukwereka ibibazo bitandatu, ibibazo bikomeye cane, ibibazo bishobora gutuma umukobwa aguma mu bitekerezo vyawe mu gihe wabimubajije. Ariko ndakubwiza ukuri, ikibazo ca nyuma nico kiriko gituma abakobwa benshi bahora batekereza abahungu. Rero ico utegetswe nukumviriza kuva ku kibazo ca mbere gushika ku ca nyuma, kuko ni ibibazo ushobora kumviriza ukabona ikintu bishoboye kuba vyo guhindurira mu bintu vyerekeranye n'urukundo. Hama nimba woba ukunda ibiganiro nk'ibi, ico usabwe no gukora sabone ngaha kuri Ukuri ku Mafaranga. Reka dutangure n'ikintu ca mbere. Ikibazo ca mbere utegerezwa kubaza umukobwa kigatuma uwo mukobwa ahora agutekereza, ushobora kumubaza uti niki gituma unezerwa cane mu buzima? Iki ni ikibazo gisanzwe, ariko naco ni ikibazo gifise imbaraga nyinshi, kuko ugiye kuraba abasore benshi dusanga bariko barabaza abakobwa ibintu bisanzwe, ukazosanga nk'umusore ariko arabaza umukobwa ati ukora iki, ukazosanga umusore ariko arabaza aho umukobwa aba, ukazosanga umusore ariko arabaza umukobwa ahantu yiga. Ariko mu vy'ukuri iyo umubajije uti niki gituma unezerwa cane mu buzima, iki ni ikibazo kizotuma uwo mukobwa aca atangura kuvuga ibintu bimukora ku mutima. Rero ikintu womenya mu gihe umuntu muzoba muriko muraganira, uwo muntu agatangura kuvuga ibintu vyerekeranye n'umunezero wiwe, nuko bizotuma uwo muntu yumva ko uriko uramutega amatwi vy'ukuri, kandi ivyo ni ibintu bizotuma akwibuka cane. Rero murabe ibibazo mushobora kubaza abakobwa, ivyo bibazo bigatuma uwo mukobwa mumubajije atuma ahora abatekereza igihe kirekire. Reka tugende naco ku kibazo ca kabiri utegerezwa kubaza umukobwa, ico kibazo kigatuma uwo mukobwa ahora agutekereza. Ushobora kumubaza uti niyihe ndoto yawe nini wipfuza kugerako mu buzima bwawe? Burya ikintu womenya nuko kiriya mukobwa wese aba afise inzozi ashaka kugerako mu buzima bwiwe. Ariko ikosa abasore bakora nuko batabaza ibi bibazo bashoboye kubaza umukobwa inzozi baba bashaka kugerako. Rero mu gihe ubajije umukobwa uti nihe ndoto yawe nini mu buzima bwawe, nuko uwo mukobwa aca abona ko ushaka kumenya uwo ari we vy'ukuri, akahita abona yuko utori wa musore uvuga ibintu bisanzwe gusa, ahubwo akabona yuko uri umusore uvuga ibintu bifise indangagaciro kandi bifise imbaraga. Rero iyo umubajije ivyo bibazo bizotuma ikiganiro kiba kinini kandi kiba ikiganiro gifise isiguro. Rero murabe ibibazo mutegerezwa kuza murabaza abakobwa, kugira ngo ntimusange mwagiye gutereta abakobwa ngo mwisange mwaguye hasi. Rero ikibazo naco ca gatatu utegerezwa kubaza umukobwa kigatuma uwo mukobwa ahora agutekereza, ushobora kumubaza uti niki gituma wishima cane ku muntu? Iki naco ni ikibazo numva kiri smart cane, kuko umukobwa aca atangura kwiyumvira ko woba umukunda. Ashobora nko kuvuga ko umukobwa ikintu gituma yishima nuko
ari wa muntu w'inyangamugayo, akakubwira yuko ari wa muntu wubaha abandi, cyangwa akakubwira ko ari wa muntu afise intego mu buzima. Ariko ico utabona nuko uwo mukobwa aba ariko arakubwira umuntu ashaka. Rero niwabona ugiye kuresha umukobwa ukamubaza ati mbega ni igiki kintu gituma wishima ku muntu, agahita akubwira yuko yishima ku muntu mu gihe ari wa muntu azoba ari wa muntu w'inyangamugayo, cyangwa akubwira ko ari wa muntu wubaha abandi, muri ico gihe nuko uwo mukobwa azoba ariko arakubwiriramwo. Burya ikintu womenya umukobwa ntazoshobora kuza kukubwira ikintu ngo ahite amenerako, ahubwo umukobwa azokubwira ibintu ashaka kumera nk'ucisha mu migani. Rero nawe nuko uzohita umenya ikintu itegerezwa gufata, ukamenya ikintu ushobora gukoresha. Reka tugere naco ku kintu ca kane utegerezwa kubaza umukobwa. Ico kibazo kigatuma uwo mukobwa ahora agutekereza, kigatuma uwo mukobwa utava mu ntekerezo ziwe. Ikintu ca kane utegerezwa kubaza umukobwa, ushobora kumubaza uti niki gituma umuntu atakwibagirwa. Iki ni ikibazo kidasanzwe cane, nuko abantu benshi ntibigeze babaza kino kibazo. Rero mu gihe umubajije uti niki gituma umuntu atakwibagirwa, muri ico gihe umukobwa aca atangura kwiyumvira cane. Ashobora kuvuga ko umuntu ashobora kutibagirwa ari wa muntu atamwitaho, akavuga ko umuntu atibagirwa ari wa muntu amusetsa, cyangwa akavuga ko umuntu atibagirwa ari wa muntu amwubaha. Rero iyo umubajije ivyo bintu, ivyo ni ibibazo ashobora kukwishura. Ivyo bibazo bigatuma ikiganiro kiba ikiganiro gikomeye cane, kandi ugahita uraba ati mbega umukobwa kugira ntazonyibagirwe ko yambwiye ngo umuntu adashobora kwibagirwa yuko ari wa muntu amwitaho, ari wa muntu amusetsa, ari wa muntu amwubaha, ugahita uraba ca kintu yakubwiye, ico kintu ukazoshuza uragikora, kuko ico kintu iyo ugikoze gituma uwo mukobwa atakwibagirwa, kuko aba yamaze kukubwira urufunguruzo rwe, aba yamaze kukubwira imitekerereze yiwe. Rero murabe ibintu mwoza murabaza abakunzi banyu, canke nyambara umukobwa muhuye irya mbere, canke mumaranye iminsi ushaka yuko uwo mwigarurira umutima, ukaraba ibibazo uramubaza vy'ubwenge. Reka tugere naco ikintu ca gatanu ushobora kubaza umukobwa, uwo mukobwa agahora agutekereza. Ushobora kumubaza uti niki gituma umukobwa akunda umusore. Iki naco ni ikibazo gishimishije cane, kuko iyo ukibajije umukobwa bituma ikiganiro kiba ciza, kandi kikaba ca kiganiro kiryoshe. Ariko ico nokubwira numva gikomeye nuko umukobwa azoca avuga ibintu ashima ku musore. Muri iki gihe umubajije ibintu akunda ku musore, azoshobora kukubwira ko akunda umusore, wa musore wiyizera, canke akakubwira yuko akunda wa musore amwubaha, canke akakubwira yuko akunda wa musore akamukunda mu buryo bivaye n'ukuntu avuga, kuko abakobwa uko bameze ico uzosanga bakundiye umusore, uzosanga bamukundiye ibintu nyene biri simple, nyene ugasanga bamukundiye ibintu bidafashe. Rero yakubwiye ibintu ivyo bizoguha urufunguruzo, uhita umenya ati umukobwa umenya ati umukobwa akunda iki, canke umukobwa amarangamutima yiwe ameze uko. Bizohita bigufasha kumenya aho wohera umukobwa kugira ngo ushobore kumutereta. Reka tugane naco ikintu ibibazo ca gatandatu ushobora kubaza umukobwa agahora agutekereza, nuko ushobora kumubaza uti niki gituma wibagira umuntu burundu. Iki naco ni ikibazo numva gikomeye kurusha ibindi, kuko iyo kibajije umukobwa bituma uwo mukobwa atangura kuvuga ibintu vyimbitse. Ashobora kukubwira ko mu gihe umubesha ashobora kuguheba burundu, canke akakubwira ko mu gihe utamwubaha ashobora kuguheba, canke akakubwira ko mu gihe utamuha agaciro muri iki gihe ahita aguheba burundu. Ariko ico ni ikintu numva gikomeye cane, kuko aca atangura kwibaza ati mbega uwo muntu atandukanye n'aba bantu. Ivyo bigahita bituma akuzirikana mu mutwe wiwe.
rero mwige kubaza ibi bibazo ni ibibazo by'ubwenge kandi n'ibibazo ushobora kubaza umukobwa agatuma uwo mukobwa ahora akuzirikana. Hama nk'uko mwabibonye nuko mwabonye urukundo atari amafaranga atuma umukobwa agukunda canke akubaha, kandi atari nuko ari n'ubwiza gusa, ahubwo kenshi uzosanga biva ku biganiro mugiriranira. Rero iyo ubajije umukobwa ibibazo kandi ukamubaza ibibazo vyiza bifise insiguro, nuko umukobwa aca yumva ko umutahura, kumva yuko umukobwa umwubaha, ndetse uwo mukobwa akanumva yuko uri wa musore utandukanye n'abandi. Rero ivyo bigatuma umukobwa akuzirikana igihe kirekire. None ndakubaze unyishure muri commentaire, muri ibi bibazo bitandatu nikihe wumva ugiye kuzoza urabaza umukobwa? Kandi ne waba wumva ushaka kumenya ukuri ku buzima hamwe no ku mafaranga hamwe no mu rukundo, nuko kuyandikisha ngaha kuri iyi channel yacu ugakora sabone, kuko aha tuza tuhacisha ibiganiro vyerekeranye n'amafaranga hamwe n'inkundo. Tukaba tuzobara mu yandi mavideo bakurikira. Ciao ciao.